hariko haravugwa imiliyoni 100 z'ikigega ca leta zoba zaragiye ku rwego rw'amakomine kugira zishobore gufasha mu kugura intebe z'abana bicarako no kugira abana bicare neza. Iciyumviro nk'ico ntawe utogishigikira, ari na ciza kuko kw'abana b'igihugu biga bicaye neza ni ikintu ciza cane muri urya mugambi w'ubushikiranganje bw'indero. Ariko rero imigambi myiza mu Burundi yama yavuzwe mugabo kugira uzuyibone neza ishika mu ngiro bikaba umugani. Turavye ibiheruka kuba ku mazone, aho amazone yubatswe ku buryo bumaramaje, amahera y'ikigega ca leta agatikira atacamira, ndetse n'ubu tukaba tutarabona ico leta iriko irabikorako. Twagira dutera akamu dutangiriza ku bijanye n'izi miliyoni 100 zagiye kugira zigure intebe ku makomine. Ico rero dusaba bwa mbere twaba tubaza ko twumva ko izo miliyoni zagiye bakavuga yuko ngo ari gitara ca leta kizofasha kugira izo ntebe zubakwe. None umuntu aronka iryo soko kugira agira izo ntebe n'izo mbaha zoba yakoresheje vyaharuwemwo, none ni serivisi y'ibizobirishwe. Ico gitara ca leta kizorimagurwa, uwo muntu azogenda kirimagure hama bamurihe. Ivyo ni ibintu bidatomoye neza, aho abantu bazobirara mu birara vya leta bakarenza bakagirika ata mabezo yabonetse ko akenewe, ugasanga umuntu kubera atari n'ibiguzwe bagenda bakirara mu bitara vya leta bakabicara bakabimara ngo ni intebe zaguze kume hari bitagiye kugura intebe. Hanyuma ikindi harabaye ibarura donc kuraba neza ibikenewe, uravye kw'izone ku mutumba wa Rusansuma hamwe n'abantu bamenya neza ibikenewe kw'ikomine, kuko amakomine ntanganya abantu, population simwe, abantu si bamwe, amabezo samwe. Kumbura hari amakomine yarafise ibikenewe gusumba izindi, igihe tuba ko hari abana b'igihugu bose bazicara. Hari intara zifise abantu benshi gusumba izindi, kumbura abana rero bari bicaye nabi gusumba abandi. Canke n'ishuri ndashobora kuba abana bicaye nabi, baravye ko n'ishuri hoho ingene risakaye neza, impome zimeze neza, amadirisha arugaye, eka naho bokwicara neza uruhereza rukabasanga indani ni hahandi. Hanyuma tuko turarabana ibijanye n'ayo masoko ingene ari karatanga. Ho nyene mu mategeko y'igihugu vya code de marché public, urabiye ku rugero rwo kugira amasoko atangwe biciye muri urwo mu bikurikije amategeko nk'ahandi, umengo ni miliyoni 60. None harabaye ico bita appel d'offre, hari ikintu bita dossier d'appel d'offre DAO kugira isoko nk'iryo ritangwe. Hakaba ico bita dossier technique, iyo appel d'offre abantu bagahamagaga bakaza bakarekana ubushobozi, bagira specification technique zibikenewe z'uburamwe bwiza kuba bafise n'ivyo bamaze gukora berekanye bashoboye. Dere bizotwara umwanya ungana gute, kuri reception bizogenda gute, ni ibintu bikomeye kugira ukore DAO nziza ituma ibintu bikogwa biciye mu muco. Ingene baselektiona abakandida hatumwa ko bande, kuko abantu bashobora bagana mu magre yagira bagahamagara abantu ngo twumvikane ngo ubaka intebe atanu uburambe bafise muri ivyo, ugasanga nta kigenda. Cyane mu makomine mashasha ya administration shasha barafise uburambe n'ubuhinga bwo gutegura dossier d'appel d'offre kugira igene neza. Abo bakonseye mu makomine barabizi, amategeko barayazi, afise abantu technique bo bishobora gufata ibiro njana ugatereka gahongera mukore. Iyo direction nationale de marché public iriki bikora hari umuco yatanze, irikira baherekeza kugira technique babavyumva bimenye. Contrôle citoyen y'abanyagihugu, amakomite y'abavyeyi yarabajijwe ko twabivuza ko hajaho n'amakomite y'intwari rero ko de bonne gouvernance ajamwo bose abantu cyane cyane batari mu migambwe kugira bakurikirane ubutunzi bw'amakomine yabo. Abandi bantu baba barabajije kugira ibintu bikurikirane. Inzego z'ubuhinga nka za Inspection Générale de l'État, za Cour des Comptes, ama inspection ministérielle, ubugenduzi bwarabajije kugira bugende bukurikiranira hafi ivyo bintu. Canke ma ministère, coordination institutionnelle ama ministère
ivyo bitegeza kuraba ubushikiranganji bwiga ca leta ku mafaranga ariko arasohoka ubushikiranganji bw'indero bwita ko bushaka ko indero igenda neza bwatwanije uwo mugambi. Hari ubushikiranganji bw'ibidukikije n'uburimyi n'ubworozi kubera ivyo bitara n'ibiti bizosubirizwa byavuzwe. Coordination muri ministère de l'environnement irahari kugira ibirabe. Ubushikiranganji bw'intwari ho hagati mu gihugu burabi decentralisation ingene bamusatende ko baravyifatamwo ubushobozi capacité juridique iri mu makomine ni specification technique ya makomine ingene ameze uno musi aho hatuza kuba hari umugwi wo mu ministériel uzura barabira hamwe yuko ivyo bintu ko biragenda neza atangaruka mu bizogira kuko uri kuraraba deja wumvise hirya no hino haraho uva yuko nizo ntebe zitaragurwa hamwe. Harahandi wumva ngo bamaze gutanga iyo soko barihana gutyo nko mu Rumonge bavuga ngo barihaye mu ishuri ry'imyuga ntawuzi uburamwe ishuri rifise ryatowe gute rizokora intebe zimeze gute nimba ari rya leta ishuri rya leta amafaranga ya leta ibikumbi ni vya leta aho nta gasorobo. Hariho aho basanze bagize intebe nyinshi zirenga bakavuga ibirenze kugira amahera kumbure anyuruzwe. Ibyo se n'ibintu bishoboka. Haraho ngo amakomite y'abavyeyi ngo atigeze abazwa biriko bikora mu gwitwa abantu turiko barabikurikira ku mugaragaro. Ivyo rero ni ibintu uyu mugambi ushobora kuza intebe zikaza zimwe zidakwiye cyangwa zigasha zivunika cyangwa abadirecteur bakabana batoza amahera ngo twe niturakwiza ukayobwa amahera tozwa n'abadirecteur b'abavyeyi kugira ngo bazane intebe ukayobwa intebe ziriko zirakora. Urazi ko rumizi heze ngo harabatoza amahera ngo baze kubaka amazone kandi amahera yo kubaka amazone nawe yasohotse. Kibazo wao kajagari cyangwa ubusuma ariko buraba byohagara tugatera Akamo rero abo bastanteri bashasha bamenye ko abafaranga atara yabo araye igihugu akoreshwereza ku mugaragaro. Tugatera Akamo n'abarundi bose aho bari bamenye ko abafaranga ara yabo araye makori biriko baratanga baruhibwe usagire ijisho kurugerageza ko ahabona ariko agira itagenda semerera avuge hama abantu batinze baze barashengezwa usanga bihaye kwiha amahera y'igihugu atacamira.